Barundi kazi inshuti z'u Burundi, ibi uri kurabona kuri wewe si indoto. Byarigeze kuba ari indoto ku bandi bantu canke ku wundi muntu, mugabo kuri wewe bifate ko ari ibiriko biraba. Dore ifoto, dore ngira ngo uravyibonera. Ni ibintu vyiza cyane, vyiza kandi cyane, byigeze kuba ari indoto ku muntu umwe visionnaire wacu, mugabo ubu uno mwana tugezeko kuri no tarike biriko birabaye impamo. Ivyari ibanga byafundurutse bigiye hejuru biraboneka. Ndabibutsa yuko inyuma ya kamera ari zombi nkuko musanzwe mubizi, yigarukiye muri ka kazi nyene, kandi abikora neza. Hanyuma imbere ya kamera ni bebasha ndamuvuge mu izina mwubahwa wacu mu runani rw'abarimyi b'igitegwa cy'ikibonobono, niwe turi kumwe muri no mwanya aho agomba atuyagire indoto ziwe. Muga kuri twebwe tubibona, turiko turabibonesha amaso, byamaze kuranguka. Ntituzi indoto zavuye he, zarangutse gute muri no mwanya, byagenze gute. Reka rero tuce tumuha ikaze atuyagire ibintu turiko turabona. Eheraba izi shusho turiko turabona, mbe nibigiye kubera ngahi wacu mu Burundi canke ni mu kindi gihugu. Reka tuce tumuha ikaze adusigurire ivyo ari byo, atubwire nibigiye kurangurwa mu runani rw'abarimyi b'igitegwa cy'ikibonobono mu Burundi, Union Nationale des Sociétés Coopératives Kibonobono, Inascoki. Murakoze cyane. Inyuma ya kamera tukumwe na zombi, namwe Desire Konate muhejeje kumpa ikaze. Nkuko mubimenyereye nitwa David Tuyisabe, hanyuma ndi hano imbere yanyu na je narumvise abantu bambwira ati wagiye hehe tutakikubona. Ndahari, ibikorwa bari byinshi ariko kandi byose ni kuneza yacu. Nkuko rero baje kubivuga, nibaza ko nkuko mwariko murayibona ngaho ku kiyo, mwariko murabona amasanamu canke amafoto yerekana inyubakwa ubona kumeye ngo nubwo ziri ku ifoto ni inyubakwa nini, ariko bisaba yuko tubasigurira. Hanyuma kandi uwariko aravuga yavuze ati zaho zari indoto, nivyo nkitangura wamengo ni indoto. Igihe nahaguruka mvuga ati tuzorima ikibonobono, tuzubaka uruganda ikibonobono tugihingure hama tugishore hanze, nivyo ndiko ndabivuga wamengo ntibizoshika. Hama kandi ko bagiye barankurikirana, naragiye mvuga ati ubu Burundi tuzobugira igihugu c'amahinguriro. Hanyuma nkavuga ati biroroshe cyane, ni économie sociale solidaire. Twishira hamwe turi abantu miliyoni, tukaja turatanga amahera make ashoboka, hanyuma binakunda tukaja turadandaza. Hanyuma ati twese tuguze rero turi umiliyoni, umwe akabasha kwinjiza nubwo yoba amahera 100 y'inyungu mu kigega, kundwi tukaba turonse imiliyoni 100 mu mwaka. Tuba dufise umuriyaridi n'imiliyoni 200. Ni muri iyo ndoto rero, ni muri byo nyene nagiye ndakurikiza, aho twifuza rero ivyo twamaze kwerekana ko bishoboka, n'ibindi tugiye kwerekana ko bishoboka kuba dushigikira canke nabagiye badushigikira. Hano rero sibindi mwaheruka kumbona nagiye mu ntara yahoze ari Ruyigi kera. Hanyuma rero uno munsi twaciye tugura itongo, twaraguze itongo ringana na hegitari 2 zababa hegitari 2, turaribereka ko twarashikiriye. Abadukurikirana ryari twaraberetse, abashinga naye baje kudushingira uburimbi. Hama kandi ico gihe nyene twaravuze yuko iryo tongo twifuza kuzoryubakamwo ihinguriro rinini, ihinguriro rya amasabune yacu. Niryo giryo rero mubona ihinguriro rero tugiye gutangura kubaka. Uhereye iyi video nyene isohotse, wa mbere turakeneye umuntu wa mbere avuga ati ndashigikiye iyerekwa, ndashigikiye ivyari indoto. Cyane abantu muherereye muri Ruyigi,
iryo hinguriro rero nk'uko babivuze rizoba rigizwe na hangare zibiri nini imwe ikazokorerwamwo isabune, izi nyene tukaba dusanzwe dukora hano muri industriel, dushimira n'abashizemo imitahe biriko biragenda neza. Murumva ko tugeze aho twiyumvira ihinguriro nuko twabonye ko bishoboka. Rero tuzokora isabune zizo kumesura, twongere kandi dukore n'isabune z'ukoga z'ubwoko butandukanye, harimwo rero nizirimwo amavuta y'ikibonobono zizofasha kuvura indwara zo ku rukoba no guhinda canke kwirukana imikoshi, imyaku n'amarozi. Hanyuma kandi tuzoca twubaka mu yindi hangare nk'uko mwabibonye kuri izo foto, aho naho hazokorerwamwo isabune za omo, zimwe za savon en poudre, cyo kimwe na savon liquide, za sabune z'amazi zo gukaraba, cyo kimwe n'isabune zo gukoropesha amatoilette, guhanagura ibintu muri make. Rero ihinguriro n'iryo rizoba kandi rigizwe canke na biro nini izoca ikoreramwo abantu bo mu Ruyigi. Ni biro izobishobora kwakira abanyabiro 13 abanyabiro, ariko kandi ikabishobora no kwakira n'abandi bakozi batari abanyabiro bashika kuri 20 bashobora kurangurira imirimo yabo nyene ngaho muri sale baticaye mu mabiro. Hama kandi iryo hinguriro rizoba rigizwe n'ikindi cumba kinini ca stoke aho tuzogenda dushira ivyo bintu mu kurindira yuko bishigwa ku isoko canke mu kurindira yuko imodoka ziza kubipakira zibijana ku isoko. Nibagiye rero kandi ko haba harimwo n'amatoilette. Rero iryo hinguriro ryose ni hinguriro rizotwara miliyari imwe n'imiliyoni amajana 202 n'ibihumbi amajana 866 n'amahera amajana 308. 1,202,866,308 francs. Iryo hinguriro ryacu rero kugira ngo turibone, ubwo nibwo buryo risaba. Hanyuma imise yose yahora iva mu Ruyigi mu gace kose ka Kumoso icihingurirwa hiyo. Hanyuma abanyakumoso muce mwigurira isabune zakorewe mu ruganda iwanyu, cyo kimwe n'abanyabujumbura eka abarundi bose. Twifuza yuko iri hinguriro rizoba rishobora no kugaburira abakongomani bari hafi, ababaha tuhana urubibe ngaha, cyo kimwe n'abariya abafumbira mu ntara ziriya za Kagera, eka noneho muri kano karere twifuza yuko umuntu wese azoba ashobora kwigurira isabune. None rero kaze ushiremo umutahe, mani bahezagire ko badushigikiye. Ukibona gusa video twakure utubwira ati jewe nshaka kuba uwa mbere, n'uwa kabiri, n'uwa gatatu, n'uwa kane, n'uwa gatanu. Aba yafise aba diaspora nimuvuga ngo marabuze aho mwinvestisa kandi mpave mwibaza ngo ziracari indoto, ahubwo zigiye kuba ingiro. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Nta kindi cyo kuvuga, nta kindi cyo kurenza ko indoto mwayumvise yabaye impamo. Umwubahwa David Tuyisabe asanzwe aserukira Inaskoki ahejeje kubibabwira. Ikintu gusa twaca tubibutsa nuko yacishije muravuga ati shiramwe umutahe, shiramwe inguvu kugira ngo iryo tongo ryaguzwe ryubakwe, uruganda muri ko murabonesha amaso rwubakwe. Rero ingingo ya mbere canke icipfuzo kuri murundi wese kugira ngo ukore ibintu by'iwawe wunguke ugira iki, jamwo nawe uterere igikorwa ciza nk'iki citeka cyo kwitera iteka aha mu Burundi bwacu, twubake uruganda rwiza rukora ibintu byinshi kandi vyiza bishoboka. Reka tubashimire, twahera dukengurukira Zombi yari nyuma ya kamera, abandi dukengurukira ni mwebwe mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu uko bukeye uko bwije, eka mbere mukagira na commentaire, mukagira na like, mbere na share kugira ngo bagenzi banyu babandanye kuronka ivyo tubayagiye. Turabashimiye.